ikaze nijyanyu mwebwe mukomeza kudukurikirana akaze muri ano makuru twabateguriye mu nkunde ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Hatanguye isekeza muri komine Mukaza yo gukingira ibidukikije isuku n'isukura. Musitanteri wa komine Mukaza Renova Sindayihebura akavuga yuko komine arongoye itegerezwa kuba y'akarorero. Nayo leta y'u Burundi yateye umukono ku masezerano na leta y'Ubushinwa yo gutanga televiziyo ari mu bwoko bwa numerike. Umushikiranganje mu byo ajeje harimo gutuma tumanako amakuru, akavuga yuko abanyagihugu bazohungukira ibitari bike tubafitiye n'ibijanye n'inkino kazi. Ndasubiye kubaha ikaze. Hano makuru tuyahere mu bijanye n'intwaro ibereye. Hatanguye kuri uno wa mbere hano mu gisagara ca Bujumbura inama ihuza inzego zo muri Afrika ku bijanye no kurwanya igiturire. Gabriel Rufyira arongoye ishirahamwe Oricome akavuga yuko uwo munsi ushitse hano mu Burundi hakivugwa ivyo biturire. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Raymond Prosper niyo nkuru. Kuri uno 20 ruhesha umwaka wa 2022 niho hatangura inama igira gatanu y'inzego za Afrika zo kugwanya igiturire. Iyo nama ikaba yabaye ku civugo kurinda ubutunzi nyafrika, kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi. Hategerezwa gukwirikizwa ingingo zafashwe na Afrika zo kugarura amafaranga aba yahawe aba nabariya. Ivyo bikaba byashikirijwe na Prosper Bazombanza, icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, ari nawe yatanguje iyo nama izomara iminsi 3. Iyo nama ibaye mu gihe mu Burundi hakivugwa ibiturire nk'uko bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe rijejwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricome. Abatwara Afrika no kuvuga abakuru b'ibihugu ba Afrika batererekanisha karikwiye mu byo kugwanya ibiturire. Ivyo rero murabizi natwe twaje turavuga hari kibazo gikomeye cyane, tukizera neza yuko iyi nama y'inzego za leta zo kugwanya ibiturire muri Afrika iza kuvamwo ibintu bikomeye cyane cyane. Uwaserukiye ishirahamwe ryo kugwanya ibiturire cyangwa ishirahamwe ry'inzego zo kugwanya ibiturire muri Afrika yabivuze, aravuga neza yuko inzego n'amategeko bikora neza ari vyo bishobora gutuma igiturire kigwanywa muri Afrika. Iyo nama y'inzego z'amareta zo kugwanya igiturire muri Afrika ikaba yitabwe n'ibihugu 28. Raymond Prosper niyo nkuru urakenuye. Nari nababwiye mu ntango zano makuru kuri uno wa mbere niho hatangura indwi yahariwe igukingira ibidukikije isuku n'isukura muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Musitanteri w'iyo komine Renova Sindayihebura akavuga yuko komine arongoye itegerezwa kuba y'akarorero muri ivyo bijanye n'isuku kuko ari ingenzi zishikira. Kurikira Renova Sindayihebura ni musitanteri wa komine Mukaza. Iyi ndwi rero twahariye gukingira ibidukikije n'isuku n'isukura, twayihaye icivugo kivuga yuko dushaka Mukaza yakaka. Tugasaba abene gihugu baba ababa muri no komine canke abayigenderamo, abantu bashobora kuba batari bwatahure bashobore gutahura uyu mugambi ujanye n'isuku n'isukura ndetse no gukingira ibidukikije, kugira ngo ino komine yacu muzi ikunda kwakira ingenzi zitandukanye. No komine muzi yuko ikorerwa mu buzi bwa leta bwinshi, z'ukuri ibe akarorero mu isuku. Mu gatondo abana bogerageza umwe wese haciye imbere ko ashira ku ishuri agenda akoze igikorwa c'isuku. Twabonye rero ku mashuri nka yose hari ibirundo vyinshi vy'imicafu, vy'amacupa, y'amaplastike n'amasashe vyatowe n'abana bari bagiye ku mashuri. Arico gituma duhamagarira abavyeyi yuko mu iki kiringo c'uburuhuko kigiye gutangura urwaruka rwabo borudushikiriza kugira ngo ubwa mbere turondere abigisha b'abahinga mu bijanye no gukingira ibidukikije, babigishe kugira ngo nabo baje kudufasha kubitahuza abavyeyi babo. Turashaka yuko amashirahamwe yose akorera mu bijanye n'amaplastike, kuvuga cyane cyane amashirahamwe akora amaju
n'amazi, bashire amapubere atandukanye ku mabarabara atandukanye kugira ngo uzoba ariko arihereza ibinyobwa bikorwa n'amashirahamwe yabo amenye yuko ari ikibanza aza gutamwo kajya gacupa. Utifuza yuko aya macupa y'amaplastike yosubira kudandazwa kugira ngo adandarizwemo ibindi bintu, kuko biboneka neza yuko ayo macupa akoreshejwe akarenga rimwe ishobora gutera indwara zitandukanye umubiri w'umuntu. Musitanteri wa komine Mukaza Renova Sindayihebura abajejwe intwaro n'umutekano basabwa kutemera kujya ibiturire by'abantu baba bafashwe bariko baranwa canke badandaza ibiyayuramutwe. Ivyo bikaba byavugiwe mu nama yahuje abo batware hariya muri komine Ntahangwa ni mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura. Elvis Munyaneza. Guheba amashure ubusuma ni zimwe mu ngaruka ugwaruka ruhura nazo igihe bihereje ibiyayuramutwe. Bimwe mu vyo abarongoye amakartie atandukanye yo muri komine Ntahangwa bagiye barashikiriza mu nama yabahuje n'abajejwe intwaro hamwe n'intwazangabo mu gipolisi, ngo ahanini ikibazo nuko abafatanwa ivyo biyayuramutwe badahanwa, abandi niyo bahanywe bakarekurwa vuba. General de Brigade de Police Manirakiza Sylvestre akaba yaciye amenyesha ko hagiye gukorwa ibishoboka vyose kugira bituzwe. Cyambere twanje twigisha tugire sensibilisation bumve ukuntu toko abana bacu ariko barapfa, imiryango kirafa, insécurité ziko ziraba. Hari ingo nyinshi n'amarido batakigira na televiziyo batakigira, abavyeyi batakitunga amatelefone abana batwaye kugurisha. Tugire aho kigoro, tugire gymnastique banyumva ko badufasha. Twese niyo tuba nta numwe atabayo, mugabo twace twese twatanga iyi message yuko urumogi arakaranda n'abarudandaza bari muri abo banyumba 10 hagati ntuze atwara nyumba 10 muri abo barudandaza arabatwara nabone bavyumve nabone. Wafise jipe azi yuko iva mu rumogi gwica abantu, nta kintu kibabaje ko umwana w'umukobwa atwaye amwe urumogi abandi bitwengera, wabigira yitwengera. Ukabona umwana yevye medicine mu wa gatanu wiga medicine ukaja kwa Rojani kubera booster izanwa n'umuntu kandi ku nyungu ziwe atawe zifasha. Iyo nama yabereye muri komine Ntahangwa ikaba itegekanijwe no mu zindi komine zigize igisagara ca Bujumbura. Leta y'igihugu c'Ubushinwa hamwe na leta y'u Burundi basinyaniye amasezerano yo guha abanyagihugu imbonesha kure ziri mu bwoko bushasha za numerique mu Gifaransa. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo gutuma tumanako amakuru Leo Kadi Ndacayisaba akaba yamenyesheje yuko abanyagihugu bagiye kuronka amakuru n'amasanamu asa neza. Kurikira umushikiranganje mu vyajejwe harimo kumenyesha amakuru hamwe no gutuma tumanako amakuru Leo Kadi Ndacayisaba. Gushira umukono ku masezerano abiri. Ayo masezerano akaba yerekeye amaproje abiri igihugu c'Uburundi cyakoranye n'igihugu c'Ubushinwa. Ayo maproje abiri, imwe ikaba yerekeye proje yari ijanye ibigwati 300 hamwe n'ibigwati 200. Ibyo bigwati Ubushinwa bukaba bwaraduhaye ibikoresho harimo amateleviziyo hamwe n'ibyo bijana byose kugira ngo abenegihugu ababa hamwe bashobore kubona televiziyo y'Uburundi, bongere bashobore gukurikirana ibiganiro bitangwa kuri televiziyo y'Uburundi cyangwa ibikorwa byose bikorwa mu gihugu cyacu. Bigatuma rero umugambi watumye abenegihugu bashobora kuronka icyo nokwita amakuru binyarutse bitagoranye iminsi yose uko bavyifuje, bagashobora no gukurikirana imigambi y'igihugu canke mbere n'ibiriko biraba mu makuru bakabikurikirana bitagoranye. Ivyo bikoresho bikaba bizokora muri uwo mugambi bigategurwa vuba ugiye kuja mu gihugu cose. Ishirahamwe Kitab ryatunganije inyigisho kugwaruka ku bijanye no gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Izo nyigisho ngo zikazofasha ubwo gwaruka ndetse n'igihugu kumenya ibikorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ange Sherisa Nzeyimana. Ishirahamwe Kitab ryatunganije isabukuru rijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi Gintech kugwaruka.
Jeanne Irakoze ajejwe kumenyekanisha ishirahamwe Kitab akaba yatubwiye intumbero y'iryo sabukuru. Twayiteguye rero mu kugira ngo ubwa mbere duterere natwe mu iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi narirya kwisi yose ubu ibintu byose bica muri ubwo buhinga ngurukana bumenyi muravye nk'ikiza COVID-19 byose bisaba ubuhinga ngurukana bumenyi. Ni ngombwa rero yuko natwe nga mu Burundi tuvyijukira ivy'ubuhinga ngurukana bumenyi. Ico ni kimwe catumye twumva twoterera natwe mu guteza imbere ico gisata. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubuhinga ngurukana bumenyi Leokadinda Cayisaba ari nawe yuguruye ivyo birori ahamagarira ugwaruka kwijukira gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi hadisigaye inyuma abigeme n'abakenyezi ndetse ko bazona bashigikira. Notera kamo rero urundi gwaruka cyane cyane abigeme n'abafasoni ko nabo bashoboye ibisata abahungu bashobora kwiga nabo barabishoboye kuko twese hamwe turashoboye kandi ubwenge butangwa n'Imana. Ni ikintu kija mu iterambere, no kuvuga ko umwe wese arafise uruhara bwo kubijamwo, bwo kuvyumviriza, bwo kwiga kugira ngo ubwo buhinga bwa none ajane n'iterambere nawe bizayimufashe kwiteza imbere. Iryo sabukuru rikaba rigira kabiri rikazomara iminsi 5. Irakoze urakenewe kuri iyo nkuru wadutohoreje. Yari Negrita ntiyari Sherisa nkuko narinda bibabwiye. Turangiriza amakuru yacu mu bijanye n'inkino aho umugwi w'urunani ari wo warayohejeje igice ca mbere ciganwa Viva Basket League uri mu kibanza ca mbere nyuma yo gutsinda umugwi w'urunani. Mugenzi wacu aragaruka nuko urukino rwitiriwe Nkuru Nziza Cup rugiye kubuza umugwi wa Aigle Noir hamwe n'umugwi wa KCC wo mu gihugu c'u Buganda. Remo Prosper niyo nkuru. Imigwi umunani yokinye igikombe Nkuru Nziza Cup izoronswa amafaranga kuko urukino rwa nyuma ruzokinwa na Aigle Noir hamwe na KCC yo mu Buganda kwigenekezo rya 45 ruheshi uyu mwaka turimwo ku kibuga Nkuru Nziza Peace Park Complex mu ntara ya Makamba. Ivyo bishikirizwa na Honorable Reverend Kuriyo yatanguje Fondation Pax ari nayo itunganya ico gikombe. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryaratanze udushimwe ku bakinyi n'abamenyereza bigenjeje neza kurusha abandi mu mwaka wa 2021 ushira umwaka wa 2022 hari ku munsi wa gatanu. Naho muri Viva Basketball League urukino rw'ikirarane hagati ya New Star n'urunani rwakinywe ku runo w'Imana rukaba rwaheze ku nsinzi y'urunani y'amanota 79 kuri 56 ya New Star. Mu bakobwa Young Sisters yirahiye umugwi wa Lady Dragons ku manota 97 kuri 31. Leimo Prosper niyo nkuru urakenewe no kuri iyo nkuru duce turangiza ko amakuru twari twateguye kubashikiriza. Shimire abari mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Leimo Prosper niyo nkuru niwe yarahagarikiye. Reka ndabifurize kubandanya mugira ibihe byiza aho muri hose murakoze.